rero bibaye uwitwa Andres Christiansen akavunika ndetse kabagiye no kumara n'igihe kinini mu mvune muri equipe ya FC Barcelone. Uyu mugabo yitwa Daniel Olmo yahise nka favor yo kwandikwa na La Liga Sport uno mwaka, ariko n'umundi nubwo yanditswe bana Azadi iyandikwa giwe ryagumyemwo amakenga menshi cyane. Yanditswe kugaragana kirezo ga 31 mu kwezi kwa-12 bisigura ngo ni hafi fazare yonyene mbere yuko irangira uwitwa Daniel Olmo. Yes, ubivuze neza bwana Mike. Batari bakene ubwo ngo ku munsi wejo twavugana twabwiye ati La Liga yamaze kuba yemera kwandika uwitwa Daniel Olmo. Mugabo ntiyari bwandikwe. Kuvuga ngo ku munsi wejo twabwiye ngo Olmo theoretically yego yanditswe, mugabo practically ntibiraja mu mapuro. Rero nyuma yuko uno munsi mu masaha y'umutaga haje kuba hashigwa abona ko ari umukinya maze kwandikwa officiellement muri La Liga, inyabakuru igiye bitandukanye byagarutse kuyandikwa giye bavuga ati eske bimeze gute, niyandikwa ririmo amanyanga menshi. Parce que mwibuke ngo umugabo witwa Andreas Christensen hari ibinyamakuru gaza muri mwanya bivuga ko Barcelona shobora kwakoza amanyanga yuko abaganga batanga raporo z'uko uno mugabo azomara amezi arenze 4 mu gihe hari novuga ngo abandi bavuga ati kuko bwa mbere akigira imvune we yari estime hagati y'ukwezi kumwe n'amezi 2, ngo abaye menshi yari 2 n'iminsi mikeya. Ariko ku munsi wejo ico Barcelona yatwaye muri La Liga yavuga ati uno mugabo agiye kumara amezi arenze 4, bicavuga ngo ni raporo medicale yatanzwe nande n'abaganga ba FC Barcelona, equipe medicale ya Barcelona. Ivyo rero bica bigaruka nivyo Christensen siwe yipima rabe ingwara gwaye n'ibindi bigiye bitandukanye. Mugabo hari n'abagira bavuga ati eske hano hantu ntihabayemo akantu k'ubwenge kuko umugabo yitwa Yon Laporte no bafashe kurongo FC Barcelona habayemo forcing cyangwa se habayemo kuremeza imvune y'umugabo witwa Andreas Christensen ngo baronke uko bandika Daniel Olmo. Iyo ni entre parenthèses peut-être ejo cyangwa ijya yejo ndazi ko amakuru byakabikunda zoja abona parce que Barcelona bisanze mu ngoro yo kugwana n'uburyo bwo kwandikisha umugabo yitwa nde Daniel Olmo. Rero biravugwa ko entre parenthèses ko mu gifuri ino mvune shobora kuba yabyajwe umusaruro, ariko kandi igihe umusore azomara hakaba hashobora kuba habayemo amanyanga mu itwango rya raporo ry'igihe azomara kugira ngo bikunde equipe yo ngunu yandikisha Daniel Olmo. Uno munsi rero igituma tuzi dini yandikwa rimwe amakenga, ikinyamakuru Sport cyamaze kuba kibishabana kivuga ngo nubwo Daniel Olmo yanditswe kugeza genekezo ya 31 ukwezi kwa 12, bivuze ngo muri gwaro kurikirane guko Barcelona bandanyirondera uburyo bugenda yandikisha abakinyi isinya amakontra kugira ngo agafaranga ko twaraguye kugira ngo wandikishe umukinyi ni condition zo kumutunga werekana mwishama ryo umupira w'amaguru gato mukinzo muhembiki azoba yinjije kibyo bimeze gute kuko na kwizo condition zikwiye kugira ngo fair play financier nina gufate by the way bagaheza bakavyemeza. Rero ivyo byose bitanze mu gihe cyose giheze n'ivyari bwakunde kugira ngo Daniel Olmo abenske. Rero munsi nyuma y'iyo mvune ya Christensen Daniel Olmo yamaze ko yandikwa by the way araza kuba ni no ku rutonde equipe ya Barcelona iri bukoresha imbere ya Rayo Vallecano. Rero reka tugaruke kuri ico kintu umukinyi yanditse ogeza genekezo rya 31 mu kwezi kwa 12 yego Mercati karangira ubundi Barcelona irabandanya igwane niki Barcelona irabandanya igwane n'uburyo iri bukora ibishoboka byose kugira ngo n'ubundi ishireho les conditions zizotuma nyuma y'uko inscription yizo bibaye expire asubira karonka uburyo yandikwa. Kandi mwibuke ngo nyuma y'ukwezi kwa 12 habariho mercato hivernal cyangwa se mercato yo mu kwezi kwa mbere. Iyo mercato ishobora kugera n'ubundi Barcelona ikeneye kwinjiza ubundi mukinyi. Ivyo navyo bigatuma n'ubundi basubira kwiga mbega arinje gute parce que ibibazo no munsi nivyo biriko biragabanuka turava tuza ku makontra na Nike n'ibindi bigiye bitandukanye. Ariko kugeza muri mwanya eske niyo ataba evolution ituma kuko mu kwezi kwa mbere iyo vyanga bikunda iyo uri kurubaka umugwi mu kwezi kwa mbere ugomba kwinjiza umukinyi aratuma bumwe ari kuramwinjiza kuko nimwe muri mercato tubona ko akunze kuba akantu ka dépannage. Uno munsi Afrika FC equipe vuba aratangura kugarukana abakinyi bagiye batandukanya afise mugabo equipe yewe ni kazi jana kwijana. Mwibuke ngo barafize na projet yo kwinjiza umunyegori ibaze nk'ubu mu kwa mbere hageze bavuze ati okay twabonye ko Barcelona byanga bikunda ino saison tukagumana uwitwa Makenga ter Stegen wenyene tutizeye na Penya biraza kwa biduhanga bagacaje mo kuri pressure kondera umunyegori nkuko l'année passée byagenze muravyibuka bavuga ati mu kwa mbere tuzana umukasera canke tuzane Victor Roque bikarangira bafashe decision kuzana uwitwa Victor Roque. Rero none munsi niko biri zero kazageze kuri ba Pedri muravyibuka Pedro akaza kambara numero 6
nyuma y'igihe kitari gito ukabona yasubiye kwambara nimero 30 c'est-à-dire que Pablo Gavi Pablo Gavi akambara nimero mwarabonye yambaye nimero 30 nyuma y'igihe kitari gito yambara zitandatu ariko haheze umwanya zisubira kwambuka yongera asubira kuri ya 30 bivuze ngo umwanya yambara nimero 6 yari inscrit nk'umukinyi wo muri equipe nkuru ya Barcelona mugabe igihe mwamubona kina yambara nimero 30 mu mugongo yabari ariko arakina muri FC Barcelona nk'umukinyi Barcelona yitije avuye muri academy ya Barcelona la Masia rero no munsi ibibazo bica biza ni dossier suivre mbega Barcelona irabaho gute ku buryo izokwisanga muri condition zituma Dani Olmo guhera genekezo rya mbere kwezi kwa mbere asubira kwandikwa kandi nk'umukinyi wa Barcelona kugira ngo akine phase retour est-ce que ça nimeshona ngutusha umukinyi psychologique ko Christensen azoba yakize barafutisha kandi Christensen est-ce que niba yakize akaba kenewe biraza ko bigenda gute financièrement équipe izo bihagaze gute ikintu kimwe kitari kubutera ibintu bibazo kwa Barcelona umunsi Daniel Olmo abayaregistre kubera habayemo imvune ya Christensen bagarantise yuko izomara amezane muri Makenga nico gitabaye Barcelona au niveau yandikwa je mugabo nico gitabaye Barcelona mu kwandikisha sino byagaragara ko taho ariko harava solution ingene Dani Olmo azandikwa gice cyose umugabo to Christensen atari kuba yavunitse aho ntariko ndabona ingorane rero ni hehe uno munsi Olmo abaye inscrit muri La Liga mu bakinyi ba Barcelona mugabo aruko habanje kubiyo kayi imvune donc kayi ngorane yatumye haboneka kayi novuga ngo solution y'umunezero yatumye haboneka solution abikaba bivugwa yuko niyo Christensen yagaruka nani ingene yabaye inscrit bica biba expire ariko igituma bidateranya ubwoba nikihe Barcelona ejo bundi hashobora no guhera rino yinga bamaze gufinaliza ibijanye na contrat na Nike ngo Nike bamaze gusinyirana amasezerano Barcelona amafaranga arasubira aboneke bagaruke kuri ya regre yabo ya SR1 hamwe usinyisha umukinyi ugura umukinyi wari wese ushaka wese kaza mbwira garuka niyo mu kwa mbere hagera wisanga nivyo Olmo urabanda uraza kuba navuga ngo usubira kuvalidisha inscription yiwe gweragenekezo rya mbere kwezi kwa mbere sivyo Christensen nawe umugumane nk'umukinyi uca wisanga ufise besoin yo kongera mwe mu bakinyi bashaka kudepana mu gice cya kabiri cya saison kaka twakunze kono ko ushobora kuba equipe ku 90% ibice 10 biyeze ugasanga uzobikura muri umwe mu mukinyi cyangwa mu bakinyi babiri bazokwiza muri mercato hivernal bazokwinjira bavuye hanze parce que equipe niyo bakwa mu kwezi kwa mbere ariko mu kwezi kwa mbere equipe irashobora gukosora kamwe mu dukosa ibona gashobora kwiteza ingona parce que mwibuke ngo gwera genekezo rya mbere kwezi kwa mbere kuduga equipe iza iri determine nk'uko yindi migosi biri determine kuko ubugeze muri huitième de finale ya Champions League ubuvuye muri Super Cup ya Copa de ya Spain Cup Super Cup sivyo Chelsea Super Cup d'Espagne ubuvuyeyo uba kandi uri kurakina Copa del Rey mwamugeze muri huitième de finale cyangwa za quart de finale muri Champions League babageze muri huitième de finale uba ugeze muri journée za phase retour za La Liga EA Sports aho busabwa kwenurira umugwi wito ko muri rukangana ngo handi uko rikosa La Liga ikaba ishobora kuba yo gucika icumwami kiba cyo gucika handi uko rikosa Champions League ukaba ba elimine handi uko rikosa icumwami kiba cyo gucika handi uko rikosa uvunikisha n'umukinyi ukisanga equipe iguye mu kaga bivuze ngo nico gituma equipe nyinshi mu kwezi kwa mbere batubaka equipe ahubwo basa nk'abashira kwa kantu kagasunuzo kuri equipe kuri cya kintu kibura niyo mercato cyangwa ndavuga ati ino mercato hivernale ni mercato de dépannage peut-être umugwi widapana bikunde agize imvune widapana bikunde sasa uyimare nkuko wabyategereza nkuko byizeye bivanye n'ivyo wagize gute nkuko wagiragira gute urabibona cyangwa ibimenyetso byagiye birakora ko dufate muri musi flick ibimenyetso yamwereka ko afise equipe nziza ibaze ageze mu kwezi kwa mbere sivyo ahejeje fazare yitwa wa mbere muri La Liga ndavuga ati naho nabaye wa mbere peut-être ku Barca narushe kandi ko ndara ku Barca nkamubura Christensen nacize ndamufise kijana kwijana ni example nanze cyangwa bwani Ter Stegen narushe ashobora kuja mu mvune canke hari nkino mbona yarakenewe mu konkeransa kugira ngo azazikine neza bikangomba ko wifuza kwinza nk'umunyegori so atashobora kureponda mu gihe nka Stegen agize imvune canke ashobora gutera igitutu Stegen mu kumwereka ko hari indi project kirateguwe ivyo bikaba byatumugira gute ugera ku kuba woronka umusaruro mwiza rero mercato hivernale ko aba dépannage ni kambona Barcelona nubwo bosinyana contrat na Nike cyangwa nandi bashama giyatandukanye randi wibaza ko cyaba garantia gusinyisha umukinya wa miliyoni 100 oya erega kuko wumve ngo hariho karega indani deja zozo zitarahera
hariho kandi zitarahera izo banza baziheze mugabe ikindi cyatura abo byoshika bakaviza bazo bafise valeur ingana gutse bazo baje bafise profil yayo ikintu kitariko kiratera ubwoba kwa FC Barcelona no munsi tumaze kuba tubigaruka ko cyane kwa Barcelona ni equipe iri complete yuzuye no mwaka nakubwiye ngo ni wabona abakinyi bose bari mu mvune bagarutse aho ndavuga Rojo ndavuga Gavi ndavuga Frankie de Jong ndavuga Ansmani Fati bakagaruka equipe iraza kuba yuzuye do faso umumenyereza atabaye male equipe munanira kwari bisiguye ngo barafise icizere a 80% chuko ni abakinyi bafise bazomara kuba bakomeye atawundi mukinyi numwe azobakenewe kugira ngo yinjire aze gutanga ingovu muri equipe encore c'est pas nico navuze bafise icizere a 80% ariko namusi reka nakora ikintu randi bashobora gutakaza Robert Lewandowski na Karoli reka nagwa ikintu randi nubwo ari example cyituma twinjira mu bindi bigiye bitandukanye bya Barcelona nyine ariko birajanye ni sawa sivyo Barcelona uno munsi transfer y'umugabo bita Joao Cancelo isa ni yamaze gufijana kwijana agiye kwerekeza muri Al Hilal sivyo Barcelona yarifise icizere ko ishobora kwinza Cancelo swat akazobafasha ku ruhande rwa Barde cyangwa abafasha ku ruhande wakunde mugiye nkakunde yogaruka muri axe habaye pan sivyo parce que nous dufate nimara ba défenseur Barcelona ifise yizeye bigaragara ko izokoresha muri nose zo muri axe central ni ko Barsi ni Martinez ni Araujo ni Go Martinez na Andreas Christensen sivyo ko Christensen je urazi gituma na Maruru deja twabonye ugwego ariko turabona uburyo yagiye akoreshwa na Xavi twabonye ko yanaswe gusohoka bivanye nuko no musamubwira ati garanti y'umwanya ushaka gukina nayo bivanye nuko utari capable yo kuduha ivyo Barcelona yifuza bivuze ngo deja hariho desaccord hagati ya Barcelona na Christensen ni nk'abantu bahora bakundana ariko no munsi batagikundanye byamaze kujamwo akanuka kanenge en plus uravye no munsi Christensen tuzi avuye mu mvune après 4 mois sinibaza ko ura ku Barca yamaze gufata dufate na Inigo Martinez cyangwa na Araujo uca wumva ko ugiye gukina na Paris Saint-Germain cyangwa na Madrid cyangwa na City muri Ligue des Champions utwaye Christensen bino bigaragara ko baranakene no kubaka projet muri axe central rero uze Cancelo wa mwanya kuzovunikisha mu axial bikangoba kugarukana nka kunde muri axe central Barcelona bisanga swat baragura mu axial swat baragura umukinya kina ku numero 2 ashobora kuko none ubukunda avunitse ugaca wisanga imbere ya match ya Ligue des Champions ikomeye office Hector Ford urisira yuko Hector Ford wewe Barcelona utambikije mu bikombe bigira kuri 4 urisira yuko uzotwara Hector Ford wumve kuri satisfaction ngo ugiye gwanira ibikombe nabandi mwene wacu numukinyi mwiza ikintu kimwe no kubarira ni mugabo Hector Ford umbwira ati wewe turakuyanza amaso muri La Liga ikintu mugabo gucumbwira ati tugwanza amaso muri Ligue des Champions muri La Liga Copa del Rey n'ahandi uko tuvyiteze kuri kunde ni kibazo ikintu kimwe no kubarira ni kintu una musi jire kunde niyo mu defenseur bafise novuga ngo abantu bahanze amaso benshi donc abakunzi banyabo ba Barcelona bahanze amaso gusumba undi mu defenseur kuko ari abakunzi ba Barcelona ndabizi bakubwiye ko kunda takirimo kuko kunde ku numero 2 ni mwiza naca atari karata akaba mwiza do please muri axe nukuvuga ngo mu gihe abayemo ingorane hagati ya Inigo Martinez na Paco Barca jo kufata risk yo gukinisha Hector Ford nangora nimwe ndabibona mwe kuko wibuke ngo yuku Barca turiko turabona yaduze ku match yande ya Real Betis bagira 4-2 reka duca dufata kararo nyene Barca kuva ico gihe yasubiye inyuma mugabo wibuke Hector Ford reka dufata kararo nyene kwa ku Barca sivyo none ku Barca ari match wotinya kumukinisha ngo urikukina na City na Real na match wotinya kumukinisha ngukina na City na Real mugabo dufata kararo nyene yo tuje sivyo urabe profile ya Paco Barca n'uburyo yaduze n'uburyo Ford yaduze ibintu bitandukanye mugabo aca tugaruka ku kintu kimwe sivyo ikintu navuze unamusi ku Barca yakinya zingo Barcelona yarazanye umukinyi wa Gusa ya Jari Ribedo to kontra yitwa Inigo Martinez Barcelona irafise Christensen Barcelona irafise kunda ariko arahengekwa nukuvuga ngo umwana bamubwiye message ugiye kugwanira ikibanza kidahari jana kwijana nukuvuga ngo nuda convaincre Inigo azokina nuda convaincre Christensen azokina nuda convaincre jire kunda azokina mugabo karero ya Hector Ford ariko ndayizana ni ibazo ravunikije kundu cubwira Ford ati mzee kufana kupona Barcelona niwe duhanza amaso urumva ico kintu
erega ku Barca yarakira neza mugabo byarashoboka ko ku Barca ho mu gihe cyavunika ukavuga ngo Christensen agaruke muri axe central erega sondera solution hagati mu erega uno musi sinzi kuri kurabona ya Barcelone jenda vyita ama bricolage no kubricora kuko uburi kufata umukinyi ukamushengeka kuri poste itari yi ya uno musi nivyo imvune zirashobora kwataka zikataka aba defenseur barenga babiri canke batatu kandi babatitire ikintu maze kuromarka coco kwa Barcelone uno musi umuntu atagifise garantie yo kwitwa umu defenseur mwiza wa Barcelone n'umusore yitwa nde aka gasore ko kuri gatatu ka Alejandro Bard ya Bard agasamara ikibanza ciwe umusore yitwa Gerard Martin wanashiba na VAR arahenge kwa mugani yasanzwe akira ya Gerard Martin yotwara ikibanza ca Bard nukuvuga ngo bico gihe Barcelona ifise aba defenseur benshi bashobora kudepana ya ibaze kunde aravunitse ufise urukino rwa Manchester City muri Champions League ufise urukino rukonta muri Champions League rukonta reka kuvuga Man City kuko twabonye ko na Dortmund irazika gutangaza uri Paris na Zabire irazika kwera imipira nukuvuga ngo wewe umve ngo Barcelona yisanze muri quart de finale ya iravunikije kunde dufate sawa mu kwa mbere nta mukinyi numwe binjije sivyo nivyo kunde ariko arakina inkino zose gupfa no gukira ni wahetse Barcelona ahanyene niho ndikondana aciye avunika wisanze ku rukino ruri determinant ahanyene bisaba ko Barcelona tarutakaza irutakaje sinonime yo gutakaza saison nk'uko byagenze dufate kuri Paris Saint-Germain erega urukino batakaje match retour kuri Paris Saint-Germain batakaje saison yeah igihe Araujo aronka carton rouge ni saison yari itsake ko byagaragaye ko Araujo psychologiquement ino zose yacaze kinameze nabi kuko arazi ngo elle venait de gâcher la saison équipe FC Barcelona kubwikosa agiwe saison ya Barcelona yose yari ibaye impfa gusa iki kintu ndiko ndaza kugusigurira ni kintu turiko tuza muri ligne defensive ku buryo hahandi uvuga uti dutakaje titulaire ata undi twinjije bivanye n'inkino twimirije biraza kugenda gute akarorero uratakaje Jules Koundé kuko uramose ko nimero 2 ni Jules Koundé niwe tubona undi n'umuramplasa wiwe kandi atari wo kwizegwa cyane nkuko babivuze headphone Koundé atakaye Martinez arahari Pau Kubarsa arahari Andreas Christensen arahari Leonardo Araujo arahari directement solution irabonetse Leonardo Araujo ku nimero 2 ni mwiza twabibonye igihe kirekire cyo tugaruka wonyene ku makosa yagiye arigaragaza nkuko tubrikora ko Araujo ni mwiza gusumba Koundé ku nimero 2 reka cyo tugaruka wonyene Araujo ni offense ara defender byose attention Landry Araujo natanga ivyo Koundé atanga kuri zibiri muri no mwanya mu kudefend kandi nari ivyo yigeze atanga mugabo reka ndakwereka kana twebwe turabigaruka ko mu biganiro turavuga ati Barcelona na Xavi bazoheba ubwoba ryari bwo kumva ko Clasico bacha bafata Koundé bakamugaruka muri axe Araujo akaja kuri zibiri ubwo no musi Koundé reka twereka katamuhata katofata wo bizomunanira ni nkuko byo byonanira n'undi wari we wese bivuze ngo no musi deja wibuke ngo Araujo ari mu mvune ufashe risque yo gufata Araujo ukamurungika ku nimero 2 ukazara muri axe centrale musore twa Martinez na Kubarsi wibuke match Barcelona bakinya kumwa kwezi ari contre Almeria muri buno bugwi bwa nyuma nanyu Jules Koundé we n'umwataka agira mwice muri axe centrale cyo gihe babaye upermite bafata umugabo yitwa Araujo aja muri axe aja kuri zibiri axe centrale bahura n'umwataka arabaremera ku buryo Koundé n'ubundi birangira murungitse kuri zibiri agaruka muri axe centrale witwa Ronaldo Araujo yari equipe yari umusore Sam Morodion niwe yabaguye Deportivo Alaves nukuvuga ngo rero n'uno munsi hari uburyo twabonye le point y'ubushobozi bw'umugabo yitwa Ronaldo Araujo n'ubushobozi bw'umugabo yitwa Koundé no musaho bugeze ku nimero 2 sivyo biragaragara ko na Afrique rimwe n'imwe agafata risk yo guhindura ikibanza akavuga ni en fonction y'ivyo muri match niteze Araujo aca kuri zibiri Koundé garuka muri axe ubwo buzo hari ubwoba kandi ibyo sinabyiteze ku mugabo sinabyiteze kuri Flick siniko mvuga sawa naje sinavuze ko bahindurira duciye tuza kuri karero Koundé yababaye sivyo bibaye ngombwa ko Araujo waja ku nimero 2 mugo muri axe urafise garanti yuko hari abaxiere babiri bamaze igihe kirekire bariko barakorana Martinez na Kubarsi ega ari kintu uri kurirengagiza Landry Martinez na Kubarsi bariko barakorana mugabo dufata karorero uburyo bakina nubona ko Kubarsi na Martinez bose bagomba gukina muri axe centrale bubamfu sinzi ko ico kintu kibona nuko ngo munsi rero inigo Martinez wasanzwe akinisha kubamfu mugabo twabonye ko n'umwana yitwa Pau Kubarsi ari aleze cyane muri axe centrale mugabo ibubamfu ya Araujo uno munsi reka rakira muri axe centrale kumwe na inigo hari uburyo atari aleze binagaragarira he mu ma contact agira n'abasatirizi ba equipe adverse kuko deux match muri Liga zose yaronse carton jaune et pourtant igihe cyose yakinanye n'umugabo bita Ronaldo Araujo ari aleze ari bubamfu Araujo ari buryo muri axe centrale twabonye Araujo sans faute
sinzi ko abantu baraba match za Barcelona ico kintu bamaze kukiromarka Ato central ya Araujo ya Christensen Yakubars nako Yakubars na Inigo irakunda mugabo nitanga vyizijana kwijana nk'ivyo iya Araujo na Kubars itanga naho nariko ndagaruka bivuze ngo rero uno munsi nivyo Barcelona yatoye ino solution mugabo nimba ari yindi ngwano Barcelona isubiye kugwana nayo niyo kwiga koma on va inscrire Dani Olmo nyuma yuko anomeza nasobarize erega jana nemerere yuko Barcelona ibibazo vyo muri defense no munsi bisa n'ivyarangiye uno munsi kuri gatatu uravunikisha bar kare wavunikisha bar tugashitangura kwimvira eske Cancelo none Landry atahabonetse kubikika dufata karorero uno munsi wamaze kwemeza jana kwijana ko Marta Zongiza Jean Martin tugaruka naho kwa Bart none munsi Barcelona iri siri jana kwijana ko igomba kubakira ku 3 kuri Bart siho haho ndiko nakubwira mugabo uno munsi niyo bafise niyo bakina na Real niyo bakina na City niyo bakina na Ande Barda komeye niyo mu numero 3 wa Barcelona ibaze rero uwo bafise ugeze uno munsi na profil afise nkiyo nka Liverpool bayiyemera ifise Andy Robertson na profil afise nkiyo Madrid bayiyemera ifise Mendy na profil afise nkiyo Bayern ibifise mu gifise Alphonso Davies na profil afise nkiyo Inter de Milan ibifise mu gihe ifise Di Marco ngo mvuzaho niki Barda n'umukinyi mwiza mugabo Barcelona iracafise byinshi byo kumukorera kugira ngo yitwe wa ajana kuri Caribe ko kogaho projet muri kuri Barcelona anatangura kwereza ngo umusubirizi wa Jordi Alba yarabona kugeza muri umwanya erega gerageza gutahura kwijana kwijana ko bazosubira Jordi Alba erega gerageza gutahura iyi Barcelona dufise no munsi eske ni Barcelona igomba bikombe canke ni Barcelona imbere y'ibikombe no kwiyubaka Barcelona ishaka iki igomba kwiyubaka gusumba gutwara ibikombe muri angle yo kwiyubaka rero niwo mwanya wo gupima Kiebarde niwo mwanya wo gupima Hector Ford ashoboye kiko nimero 2 uno munsi maze kuromarka yuko Hector Ford ni question y'umwanya gusa Landry ugomba kugira physique nk'ijya Rojo udahabwa umwanya wo gukora umupira wawe ntuzokwigera ugaragara nta doma par ikintu c'abaratero ni ikintu gikomeye cyane Pascal Kunde none ariko araponda preza dushaka dufate katanavunize none munsi Barcelona yose amafaranga kuja kwishoka rondera umuratero nako murateral do classe mondiale afise qualité zose zikwiye nuvuga ngo akina nk'ibi twabonye kuri ba Daniel Alves wibaza ko kica atari kintu kiri muri projet no munsi erega Barcelona yagiye bakore wicara ukabasatisfa ukavuga ati fise Kunde biraheze erega Barcelona yagiye Barcelona wibaza ko atangaze kare Pascal ni equipe ikeneye partnership hagati y'umuratero no mu winga wiwe erega Barcelona yagiye iryo bakwe byo kwifise academy produce abakinyi beza ibuka 2017 muri equipe ya Liverpool umugabo yitwa Nathan Clyne agira ikibazo c'imvune Jürgen Klopp aravuga ati solution ya nyuma yo kuza kundokora kuja muri B baduza umwana yitwa Trent Arnold vyamutwara muri academy umwana nyine wawe nduti sinzo muzana dukina na Man U sinzo muzana dukina na meme n'ubyo yinje muri Barcelona tandukanya Robo twavuga ko yaravuye kwa Harry City Koros tandukanya pressure mugabo urabona munsi Arnold ingene yinjiye evolution yagiye aragira Arnold vyamusavye mugabo none munsi mu baraterale batatu beza ku isi Arnold umusiga tandukanya kino kintu Landry Trent yinjiye umugabo witwa Klopp akirikaro bakayikipa ta pressure ibikomba ariko kandi Liverpool ni club no nta pressure iriko Liverpool niyo kwa Barcelona bagira sio pressure Liverpool bagira Oliver bikombe kandi ico barashima baramaze 30 ico ndagitahura mugabo batazi buryo English Premier League ico ndagitahura ko Liverpool wibuke ngo munsi naho Barcelona ikeneye kubaka cyane gusumba ibikombe ntibikuraho pressure kwa equipe nkuru yo Rwanda ibikombe mu mutwe nibikuramwo ko bagize ne blanche ariko mu gihe uri kubakuraho ko bagira pressure n'ubundi yo kuvuga ngo Barcelona nubwo turi mbi turagomba gutakana na yes ariko mu gihe uri kurubaka ukaba ufise na envie yo gutwara ibikombe bikaba biri inyuma yo kubaka mu gihe wubatse bigakunda mugabo kabiri gikombe nibaza ko ntavyo kwiramana rero mu matches gera kuri umuzi kwa Barcelona wari wa mwanya mwiza wo kuvuga ngo freak nimba zo buri gikombe tuzoraba eske equipe yubatse gute yego Mw'uyo mwanya rero niwo mwanya wo guhabwa umwanya w'umusore yitwa Hector Ford wibuke match ya Atletico Madrid na Nepal na Barcelona umusore bamukinishije nimero 3 kandi no mu nimero 2 akina iminota igera ku 80 yateye match nziza impeccable akinya ku nimero 3 kandi akinisho kuya niwo mwanya rero wo guhabwa umwanya kubana nk'abarya kubera ejo sinanse ko ahabwa umwanya ejo nta umenya ariko ndagaruka kuri context bashobora kwisangamo Barcelona mu kwamba bashobora kwisanga swate muri context yo kwinjiza umukinyi mushasha kome kwidepana canke muri context yo gukinisha abana n'ibindi bigiye bitandukanye
bigatuma ibi byose byo binambamye kuri inscription kwa Barcelona bakanahagazeko nukuvuga ngo Barcelone doit chercher la solution de prolonger cyangwa d'inscrire à nouveau Dani Olmo nyuma ya genekerezo ya 30 mu kwezi kwa 12 turiko turaba rero contrainte zihari mbega ico gihe birashobora kuzokora ko Dani Olmo asubira kwandikwa canke nawe nyene bigenze nabi turashobora kubona muri faze yo turasubira gusiba inkino nka 2 canke 3 naho rero twahagaze niki niko ndakubwira rero parce que ku bice byinshi kwijana mu kwa mbere vyanga bikunda Barcelona tegezwa kuba no kwisanga kuri pression yo kwinza umukinyi umwe canke babiri naho ndiko ndakubarira rero Barcelona no munsi yarasinyije abastar Valence yarasinyije Ousmane Dembele yarasinyije Antoine Griezmann yarasinyije Philippe Coutinho yarasinyije bahande benshi mugabo Valence una munsi point igezweho kwa Barcelona eske la Masia aba bana bakoze pre-saison nkino tubavyaza umusaruro mu buhe buryo ufise la Masia riri meze neza vyaza umusaruro mu numero 2 mwiza nka Hector Ford kuri Olmo rero birumvikana ko amaze kubagirirwa n'amahigo yo kwandikwa ndetse no ku rukino rugira gatatu n'umugoroba uwitwa Afrika kaza kuba amufise nibaza ko aba bariko baradukurikirana baranabona n'urutonde batumwe ko urutonde ko ari bukoreshwe nobwe ngo ku rukino guno musi mabona ko Dani Olmo ariko bitandukanye na la fois passée yariko mugabo ariko akantu ka Casterix kerekana ngo ariko harimo Makenga Olmo rero mugabo uwo official na kwijana arahari ari ku rutonde ariko agaze nako twababwiye Dani Olmo yanditswe amezane genekerezo ya 30 ari mu kwezi kwa 12 Barcelona yasubira kurondera ukundi isubira kumwandikisha ni Makenga twavuze irarondera ukundi isubira kumwandikisha kugira ngo abe yo mara saison soit kipi kabikiri mu bibazo nimuze mutangare musubiye kubona saison igice cya kabiri cyazo gitanguye Dani Olmo asivye match 2 cyangwa 3 ariko kandi ni mwabona tazisivye gare ko Barcelona izoba yamaze kugira gute gutora solution y'ubugiye mwandikisha kugira ngo ashobore kuba yo mara saison Olmo rero tumwitega ko iki kuri tapi vero nimugoroba nyuma yo kumana match zigera kuri 2 atari karagaragara ataruko gwa ariko ari kintu kibazo cyandikwa eske no musinihe witwa Asfrik yo mukoresha twabona witwa Dani Olmo atanga umusaruro mwiza muri equipe ya FC Barcelona cyane cyane mu Kenya rero amaze imisari mu abandi 2-3 umwe witwa Frick uyu mugoroba kuri tapi vert amaze kubagira Dani Olmo yarena bigarutse ko muri conference de presse rukino gwaheze aravuga ati numwe bakinyi beza wanashima na ringomba kuba nunze ariko ndiko ndabura kwera uburyo equipe idahagaze neza au niveau y'amafaranga kumugira kuri namugoroba muri tapi vert Olmo aratanga iki eske kuno kutandikwa no kumara zino match hanze nivyo byaramukoze ko au niveau psychologique hamwe twaba tutobona Olmo mwiza kuri tapi vert eske no musi twaba turavyagereza equipe ya FC Barcelona ariko kandi nihe ngombwa uno musi umumenyereza agomba kumukoresha kugira ngo tuwe twabona Olmo mwiza anatanga umusaruro muri equipe ya Barcelona kuri tapi vert bwa mbere bwo mwibuke ngo umugabo yitwa Daniel Olmo nivyo yarakombo ariko benshi berekana ko ashobora guhabwa n'amahigo yo gutanga urukino ariko harimo kandi kantu burya abantu bariko barirengagiza hari umwana yitwa Firmino Lopez nawe nyene akini kibanza Daniel Olmo ashobora gukina akini kibanza kiko kirahengekwamwo uwitwa Rafinha muri kino gihe bivuze ngo ntituzi imyimenyerezo canke no message akazi Firmino Lopez yakoze muri match yeze ndetse no mu myimenyerezo ntituzi message Daniel nako Firmino Lopez ashobora kuba yahaye witwa Dieter Hans Flick kandi wumve ngo no munsi muri equipe ya Barcelona Mediana yariko aratanguramwo cyane abana muri La Masia bano ba Makenga na ba Casado ukongera ko na Pedri yaciye no kuvuga ngo hariyo partnership umenyereza rimwe na rimwe ashobora kurondera muri bano bana bigeze ko bafitaniye inyuma gato kuko bivuga ngo no kuri match passé yafashe akina muri role y'aba double Casser mugabo azana Pedri ku numero 8 imwe mu byatangaje abantu benshi kuko twabona ko ashobora kuzana Casado no muri nande na Marc Bernard agaca fata Pedri agakina imbere yabo mugabo fashe Pedri amuzana inyuma gato ashaka kuri bande tushu witwa Casado acagarukana Rafinha indani afata umugabo yitwa acafata umugabo yitwa Ferran Torres amutereka ku ruhande rero ahantu Afrika abereye umumenyereza mwiza ni hehe arabizi ngo Atletico Bilbao bakinisha umupira w'inguvu bakina umupira nko muri Premier League bakwempoza je y'umuvuduko je y'inguvu officiel median ndimo abo yamsanse uyu mukapitani wabo yitwa Alex Berenguer baba gatanya ubona ko toza gusekana akakana twarabonye gafise esprit de compatibilité nk'iyabagavika kama Casado mugabo ntatuguvuka gira hano ujya urusha gihe menya ngo equipe n'izikipe bizibira abone ngende urafise mu media bambaye neza aba Catalonia berekeza mu gisagara ca Madrid ko rero Varekano niyo kumuji ibaza equipe iragenda n'indege ivuye mu gace kamugiye mu kanya attention kuva Catalonia ja Madrid ni kure près 900 km hafi kilometero igihumbi
ni kure cyane nukuvuga ngo barateguye. Frika araraba akamenya ngo nubwo Mark Asada ari mwiza tayi iramuseka fiziki iramuseka ubu tayi ugira fiziki vyose biza gukonta nukuvuga ngo acara bati none Bilbao dukina harasabwa Casado harasabwa Pedri Pedri nivyo turabizi izo nguvu ntazagira mugabo Baropie Pedri nabonye ku match ya Bilbao ni Pedri twabonye muri Euro 2020 ono musi aka ndiko ndagaruka bwiza bwa Afrique buhagaze ndiko ndagaruka randi ni ku mbega Rayo Vallecano bagomba bakine ikina gute attention equipe igoye ikina na mukenyero abane babiri batatu ubu ikina muri style yiwe ikina muri style y'uno mugabo ikina muri style y'uno mugabo ano inguvu nyinshi ziza muri mediane raba equipe vise Pate 6 umunya Senegal Oscar Valente hari Parazon ndetse na Unai Lopez isi Parazon akina nk'umuwinga sivyo muri numero 7 rero bino biragaragara ko ino equipe ishobora kwempoza la physique cyane kuri equipe ya Barcelona muri mediane bituma ngo Marc Bernat ashobora gukora cyane ariko kandi Casado gakenegwa muri marquage cyane bitandukanye kuko ino match statistique match kuri tapi vert la visani itandukanye na match bakiye na Bilbao sivyo yego ubwo rero iyo match soit ashobora gukenera Olmo Pedro gasuya kumukenisha kwa kundi mugabo Olmo gacumusabiki Olmo cumusaba ivyo wasavye Rafinha sivyo ngo equipe itegerezwa guca itunga abakinyi babiri batanga nk'ivyo Rafinha atanga bivuze ngo Rafinha arakina nk'umuwinga mugabo Olmo acaza nawe acakina vya bindi Rafinha ariko akina ku numero 10 mugabo agaragara presque hose rero no qualité Olmo arayifise mugabo ni na qualité kandi twabonye umugabo yitwa Firmino Lopez agize gutafise rero ni nawe ngaruka nkavuga ni nta pressure ari kumumenyereza yego ngo nuko Olmo yanditswe vyanga bikunda tegerezwa kwa titirere nuko no munsi naho atoba titirere en fonction byo bakeneye nibyo bashobora gukina soit Casado dushobora kubona garuka gukina muri 11 soit dushobora kubona bivanye n'ivyo yapropose kuri rythme twabonye umugabo yitwa Firmino Lopez akina ko kandi Lopez amenye na Pedri cyane gusumba Olmo sivyo bivuze ngo turashobora kubona muri mediane umumenyereza atanguza soit Casado Bernard Pedri soit Bernard Pedri Firmino Lopez cyangwa Bernard Pedri Daniel Olmo aho ni mugiye Bernard Pedri Rafinha Olmo gasanga ari ku ruhande nukuvuga ngo pressure yo tumumenyereza yokenera Daniel Olmo cyane nukaza kuba keneye umupira uca ku ruhande soit kurunka Rafinha ku mande cyangwa Olmo ku ruhande mugabo akaba keneye cohesion indani muri mediane Olmo gutangura ni vyiza ariko kandi no kudatangura kwiwe nta pressure kuko ivyo Olmo yotanga mu iyo mediane twabonye ko ushobora kuwazana Rafinha kabitanga twabonye ko rythme Firmino Lopez akinira ko ari nziza kandi ategerezwa kugwiziki sans dobi kandi ugiye kureba kuri sans dobi ku numero 10 Olmo ni sawa Firmino Lopez ni sawa parce que sans dobi no munsi Pedri bigaragara ko ubujya ari karakina sans dobi tegerezwa kugabanuka ko akinira inyuma cyane ni mu organisateur cyane gusumba kudugana imipira Marc Bernat nuko nyene bivuze ngo equipe soit irakina gucisha umupira ku ruhande kugira ngo isatire cyane ikeneye gucisha no ku ruhande ngaho iraza kuikeneye Olmo ku ruhande nk'umuwinga dugana baro cyane mugabo kandi Olmo nataca ku mande kubugarukana muri mediane turamwitega ko vyinshi nkuko twavyitega kuri Firmino Lopez mba numva ata pressure ari yo kumva ngo abantu Lopez na ko Olmo natatango abantu umva ngigikuba cacitse wa ikintu cyari kuba kibabaje Olmo yatari kuba inscribara muguze niho vyari kuba bibabarije mugabo bose kumva ngo Barcelona yabuze Olmo c'est quoi mugihe Pedro akomeye mugihe Lopez akomeye mugihe Rafinha hari rero bibira byose biragabanya pressure kumumenyereza yo kumva ngo Olmo jari wa mukinyi twari twiteze gupfa no gukira tegerezwa gutangura nivyo aramerita gutangura match no musina kwa fonction yari byo mumenyereza niyo atatangura hatanguyeyo Rafinha ku numero 10 no munsi cyangwa Rafinha kaja kuranda uzanye umwana yitwa Firmino Lopez mba mbona byose bimeze cyangwa Pedri ku numero 10 baza ko na pressure equipe ya FC Barcelona nagisubiyemo iri mu nyubako abakinyi bagomba gushira mu mutwe ngo apa rero Robert Lewandowski nta mukinyi numwe wo gupfa no gukira kwa Barcelona ariho ukigira ivyo ushaka erega na Lewandowski nukineguro za Paul Victor zitarafatishana kwijana kandi no musi biragoye ko kwizera Paul Victor ubuze Lewandowski nico ndiko nakubwira rero niyo mpamvu ndiko navuga nti Lewandowski kuko no musi Marc-André ter Stegen nawe asigaye ambesha wona umunyegori yatanguye kugaragaza umunaniro gutakaza Marc-André ter Stegen muri kino gihe kwa Barcelona vyo iseka mugabo penya hari ivyo yotanga nubwo atotanga ivya Stegen ariko utakaje Lewandowski mze ugasigara wishinze wishimiye Paul Victor bikuhombana no kuvuga kwa Barca
nta mukinyi no muzi bari mu nyubako nta mukinyi n'umwe kuvuga ngo jewe ndi naka ugisamara gusa biraguhombana kuko effective irahari. Olmo yaje aje ari umukinya kene muri equipe mugabo nta pressure yari kumenyereza ngo byanga bikunda nabifoto yambaye amamayisha none kino rero nibaza ko ni valeur ajoutée ico gihe Barcelona yakiza umupira Jean Olmo tumye effectif ya Barcelona yaguka solution zibandanje kuboneka kumenyereza yitwa Hansi Flick. none kino rero bafise rero mu kanya gato isa 3 n'urusuni n'urukino mazana kuba munakurikirana hano kuri PJ Classic FM urukino bafitanye na equipe ya Real Vallecano iraza kubirikira bakira isa 3 ni nusu nuko vyifashe. Tuve rero mu vya Olmo tuze muri contrat ya equipe Barcelona ndetse na equipe na nishiramwe Nike. Iyi contrat imaze igihe